Nijoro riraza benshi amajoro bakurikiranye imikino ihuza amakipe yabaye aya mbere iwayo umugabane w'i Burayi UEFA Champions League. Kuri uyu wa kabiri ikipe ya Real Madrid irakira mu rugo iwayo Borussia Dortmund kuri Santiago Bernabeu. Ni umukino ukomeye hagati y'aya makipe. Real Madrid ihagaze neza muri shampiyona ya Espagne iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 28. Irakira Borussia Dortmund iri ku mwanya wa karindwi n'amanota 13 muri shampiyona y'Ubudage Bundesliga. Mu mikino itanu iheruka guhuza aya makipe, Real Madrid yatsinze Borussia Dortmund imikino 3 naho indi 2 barayinganya. Ku rutonde rusange uko amakipe akurikirana, Borussia Dortmund ni iya mbere n'amanota 6 kuko mu mikino 2 iheruka Borussia Dortmund yayitsinze yose, naho Real Madrid mu mikino 2 iheruka muri UEFA Champions League yatsinze umukino umwe. Ku rutonde rusange ikaba ihagaze ku mwanya wa 17 n'amanota 3. Abakunzi b'umupira w'amaguru bahanze amaso uyu mukino ngo barebe ese ninde uzegukana amanota 3 y'uyu munsi hagati ya Real Madrid na Borussia Dortmund.